inanena mema, inanena mema, damu, damu inanena mema, inanena mema, inanena mema, inanena mema, damu inanena mema, hey, 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 inanena mema, damu inanena. Yesu Kristo nashimwe. Yesu Kristo nashimwe. Gomba mubivuge na Satana vyumve. Yesu Kristo nashimwe. Korale nkuru iwacu ntiraririmba ariko munyigishe ndabereka aho muza kuririmbira. Hano umushitsi wacu narabonye ishakunda turi hariya. Ntakunda ko abantu bahera ku mafaranga. Umuntu akunda ko we akunda ko habanza ijambo ry'Imana. Murazi bikorane by'ino benshi bahera ku mafaranga. Amafaranga tuzokwama tuyakeneye ariko ubutumwa nibwo bwa mbere. Igihe rero tuza kuba hamwebwe n'igihe tuzoba turiko turarondera ivyo mvuze. Ariko ubu tugomba duhe kaze umusiguzi wacu Revera Pasteur Dani Steepe ashike hano hamwe na Rambere baze badufashe bavuga ubutumwa bwiza. Kaze cyane, kaze cyane, umwami abahezagire. Nze ndagira uko mubona ngira birabanezera cyane nabisobanurira Rambere. Koma mashi, koma mashi, koma mashi. Koma mashi, koma, ongera mukoma mashi gute. Amahoro. Amahoro. Bwana Yesu asifiwe. Umwami wacu Yesu ashimwe. Amen. Amen. I'm so happy to be here with you today. Ndanezerewe cyane kubana namwe ngaha hantu uyu munsi. I want you to know, Ndagomba mumenye, every one of you out there, mwese umwe wese uko muri ngaho, wherever you are, aho uri hose, if you can hear my voice, nimba ushobora kumva ijwi ryanje, I came here for you. nazanywe na wewe. Amen. 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 I'm very excited to share the word of God with you. Nezerejwe cyane no gusangira namwe ijambo ry'Imana. But before I do that, Ariko imbere yuko dukora ivyo, I wonder, nariko ndibaza, would you like to be greeted by Mama? mbega murifuza ko umupfasoni wanje abaramutsa? Yes. If you want to be greeted by Mama, say yes very loud. Nimba mugomba ko baramutsa muvuge muti egome. Yes. One more time. Mwongere muti egome. Amen. Amen. Come on, Mama. Mama is very shy. Uyu mupfasoni rero aratinya. She does not like to speak in front of people. Ntakunda kuvuga imbere y'igugu ry'abantu. But I insisted that she must come and greet my new friends from Burundi. Ariko nashimitse cyane ndamubwira ngo uzi imbere uramutsa aba bakunzi bacu b'Abarundi. Amahoro! Amahoro. We come to you from America. Twaje hano iwanyu tuvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We come to you with humble hearts. Kandi twaje dufite imitima iciye bugufi. That God would use people like us.
mwese uko mutubona turi nka mwebwe. to preach the word of God. Uyu nawe yaje kubabwira ubutumwa bwiza. We have been praying for you for months. Twabayeho tumaze ukwezi kose tubasengera. We have people back in America praying for you even now. Kandi muri Amerika n'ubu twasizeyo abantu bariko barabasengera na bugingo n'ubu. It's our prayer that you will not leave this place without everything you desire from God. Bariko basenga ngo iki kibanza mugihabwemwo n'Imana ikintu imitima yanyu yifuza. Amen. Amen. The word of God is true from the very first word to the very last. Ijambo ry'Imana ni iry'ukuri kuva aho ritangurira kugeza aho rihereza. Ask God to allow your heart to hear his heart this week. Rero usaba Imana ikugururire umutima wawe ushobore kumva ico iriko irakubwira muri iyi ndwi. Father, let me hear your voice this week. Data, uduhe kumva ijwi ryawe muri iyi ndwi. Let me be changed for your glory. Mwami Imana, uduhe guhinduka twinjire mu bwiza bwawe. May today be the day that I will never be the same. Mwami uyu munsi utubere umunsi tutigeze tubona. That one day I will spend eternity with you. Mwami, turazi ko tuzobana nawe ibihe bidashira. In Jesus' name. Muri Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe. I want you to turn to your neighbor Ndifuza ko uhindukirira uwo mugenzi wari ruhande yawe and say, neighbor, ubwire uwo mugenzi today is my day. umubwire uti uyu munsi n'umunsi wanje. And say, it can be your day too. Kandi umubwire uti ese nawe wowe umunsi wawe. Amen. Amen. I want you to tell your neighbor one more thing. Hari ikindi kintu nifuza ko ubwira uwo mugenzi wawe. I'm not leaving this place Sinza kuva muri iki kibanza the same way I came. uko naje. Amen. Amen. As we preach the word of God to you today, Mu gihe tuzoba turiko turavuga ubutumwa bwiza kuri mwebwe, I want you to stretch out your faith ndifuza ko duza ukwizera kwawe and grab a hold of the word of God. hanyuma ugacakira iki jambo ry'Imana rizoba riko riravuga cyose. Will you do that, my friends? Mwumva mwiteguye kubikora abakunzi banje. Amen. Amen. The psalmist said, Some the psalmist, David the psalmist, wanditse Zaburi Dawidi, God sent forth his word Imana iteramira ijambo ryayo and he healed them kandi iriho ububasha bwo gukiza and delivered them from all of their destruction. iryo jambo rikadukiza icyo cyose cyagomba kutwica. So today, Bujumbura, Uyu munsi rero Bujumbura, grab a hold of God's word uwifatanye n'ijambo ry'Imana, and the power in this word kandi ububasha buri muri iri jambo will change your life. buraza guhindura ubugingo bwawe. If you believe that, Bujumbura, Ewe Bujumbura nimba put uvyizera, your hands together and give God praise. duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Let heaven hear you tonight. Reka ijuru ritwumve uyu muhingamo. Hallelujah. Hallelujah. Let us hear from the word of the Lord. Reka rero twumvirize icyo ijambo ry'Imana rivuga. From Acts chapter 26, Turasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 verses 17 and 18. umurongo wa 17 n'uwa 18. Dusome mu Kirundi. Ndagukize abo muri ubu bwoko hamwe n'abanyamahanga, nibo ndagutumye ko kubahumura amaso kugira ngo bahindukire bave mu mwijima baje mu mucyo, bave mu bubasha bwa Satani baje ku Mana,
bate ko baharigwa ivyaha vyabo baraganwe n'abejejwe n'ukunyizera. Amen. Jesus told the Apostle Paul Yesu yabariye intumwa Paulo that he was sending him to the Gentiles. ko imutumye ku banyamahanga. Do you know what a Gentile is? Mbega murazi umunyamahanga wari we? If you were not born a Jew, Igihe cyose utaba wavutse uri umuyuda, you are a Gentile. waba witwa umunyamahanga. Can you say amen? Murashaka kuvuga muti amen. This is good news Iyi ni inkuru nziza because all of us, including myself, are Gentiles. kuko twese na jewe ndimwo twara abanyamahanga. And Jesus told the Apostle Paul, Hanyuma Yesu abarira intumwa Paulo I'm sending you to the Gentiles ngo ndagutumye ku banyamahanga to open their eyes kugira ngo ubugurura amaso, in order that they might turn from darkness kugira ngo bave mu mwiza and turn to the light. hanyuma baje mu muco. Can you say amen? Murashaka kuvuga muti amen. Hallelujah. God is calling every one of us here to turn from darkness kugira ngo tuve mu mwiza and turn to the light. tugende mu muco. Amen. Amen. Jesus told the Apostle Paul, Yesu abarira intumwa Paulo, my people must turn from darkness to light. aramubwira ati abantu banje ngomba ko bava mu mwijima baje mu muco. When I stand with my back toward the sun, Iyo mpindukije umugongo nkawurabisha ku zuba, I cast a shadow of my own darkness. nca mbona igitutu canje nk'umwiza. When the Bible talks about darkness, Iyo rero Bibiliya ikitubwira umwijima cyangwa umwiza, the Bible uses the word darkness to describe sin. Bibiliya ivuga umwijima iriko itwereka ibyaha. And many people Kandi abantu benshi step into their own darkness. usanga intambuko zabo zibagumiza mu gitutu cyabo cy'umwijima. Continually, over and over. Igihe cyose bagashishikarira muri ivyo vyaha. Amen. Amen. Fear, Ubwoba, bitterness, umururazi, umubabaro, resentment, kumva wihebuye, sexual sins, ivyaha bifatiye ku bushurashuzi, pornography, kuraba amashusho y'ubusambanyi, alcohol, kuba imboregwa, drugs. kunywa ibiyayuramutwe. It's all darkness. Ivyo vyose ni ibimenyetso vy'umwijima. Some people only know darkness. Abantu benshi bazi ko umwijima. There are many religions of the world. Hariho amadini menshi hirya no hino mw'isi. But there's only one Ariko hari idini rimwe gusa that will take you out of darkness and into the light. rishobora kugukura mu mwijima rikakwinjiza mu muco. If you believe that, Bujumbura, say amen. Yewe Bujumbura nimba uvyizera vuga uti amen. I remember as a small boy, Ndibuka kera nkiri umwana w'umuhungu mutoya, when I first recognized my shadow. igihe ubwa mbere namenya ko ndiko ngendera mu gitutu c'ivyaha. I was scared. Nari mfise itaranto nyinshi. I did not know what this darkness was that was following me. Sinigera ntahura ico gitutu c'ivyaha cama kiko kirankurikira. I tried to run from my shadow Naranagerageza kwiruka ngo ndabe ko nohunga igitutu canje, to get away from the darkness that was following me. kugira ngo ndabe ko uwo mwijima wamuri kurankurikira womva ko.
But do you want to know the secret to getting out of darkness? ariko muragomba ndababwira ibanga ryo kwitandukanya n'umwijima. God does not say run. Imana ntivuga ngo hunga wiruke. God says turn. Imana ikubwira ngo hindukira. When I turn from my shadow Iyo mpindukiye nkavavanura n'igitutu canje and I turn to the light, hanyuma ngahindukira nkaja mu muco, God delivers me from that darkness. Imana ikimbohora ikankura muri uwo mwijima. Bujumbura, Bujumbura, Jesus said, Yesu yavuze ngo I am the light of the ni world. jewe muco w'isi, He who follows me unkurikira wese shall not walk in darkness. ntazigera agendera mu mwiza na gato. If you believe that, say amen. Nimba muvyizera muti amen. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, Bibiri ivuga ngo the Lord is my light. He is my light umwami niwe muco wanje and my salvation. kandi niwe gakiza kanje. You cannot run from darkness, Ntushobora kwiruka ngo uhunge umwijima, but you can turn from darkness ariko icyo ushobora ni uguhindukira ukava muri uwo mwiza and turn to Jesus. hanyuma ugahindukirira Yesu. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. We cannot save ourselves. Ntidushobora kwikiza twebwe ubwacu. That is why God sent His Son to the world. Niyo mpamvu Imana yarungitse umwana wayo mu isi. We cannot save ourselves, but we can turn to Jesus. Ntidushobora kwikiza ariko turashaka guhindukirira Yesu. Jesus said, Yesu yavuze ngo come unto me, muze kuri jewe all who are weary and heavy laden, mwese abarananiwe n'abaremerewe, and I will give you rest. kandi nanje ndabaruhura. And Jesus is saying that to you tonight. Kandi uyu munsi Yesu aracyavuga ivyo kuri wewe. When you change your position, Igihe uhinduye aho wari uri, God will change your condition. haleluya, n'Imana ikihindura ukubayeho. If you believe that, Nimba put your muvyizera, hands together and give God praise. duza amaboko ushima Imana ko ariko biri. Turn to Hallelujah. Jesus today. Muhindukire muje kuri Yesu uyu munsi. Today, Uyu munsi He will take you out of darkness. araza kugukura muri uwo mwijima. Would you like to know how to turn? Mbega murifuza kumenya ingene umuntu ahindukira? If you want to know how to turn, say yes. Nimba ugomba kuvuga kumenya ingene bahindukira, vuga utego. The Bible says, Bibiri ivuga ngo whoever calls on the name of the Lord umuntu wese ahamagara izina ry'Uhoraho will be saved. arakizwa. Uwambaza izina ry'Uhoraho wese arakizwa. Bujumbura, Yewe Bujumbura, are you a whoever? mbega uruwo ari we wese? Amen. Amen. Whoever includes you, Iyo Bibiri ivuze ngo umuntu wese, and muri uwo whoever wese nawe includes urimo, me. kandi na jewe ndimo. And the Bible says, Kandi Bibiliya ikavuga ngo anyone umuntu wese who calls on the name of the Lord azambaza izina ry'Uhoraho will be saved. azokizwa. The Bible says Bibiliya irongera ikavuga ngo God is no respecter of persons. Imana ntitoranya abantu ku cyubahiro. That means that God shows no favorites. Ni ukuvuga ngo Imana ntikutoranya ngo ikurutisha abandi. Whether you're seated here in a seat of honor, Iyo wicaye mu vyicaro nk'ivyo vy'icyubahiro, or whether you're walking somewhere far away but you can hear my voice, canke nimba uri kugendagenda hariya mu mabarabara mugabo ukaba uri kurumva ijwi ryanje, God is speaking to you. Imana iriko iravugana nawe. The decision is yours. Kandi nahawe gufata ingingo. God voted for you. Imana iza yaragutoranije. The devil voted against you. Kandi umwansi Satani wewe yamakuronderera inabi gusa. But today, Ariko uyu munsi you can cast the deciding vote. urashobora
guhitamwo ijwi wumvira iryo ari ryo. Call out to Jesus today. Hamagara Yesu uyu munsi. Whoever calls on his name will be saved. Kuko uwambaza izina ryiwe wese azokizwa. You see, God is not impressed by fancy prayers. Imana nta muntu yoyigondoresha amasengesho menshi. God is moved from the prayer that comes from the sincerity of your heart. Ariko ikintu kinyiganyiza Imana n'amasengesho avuye mu mutima w'ukuri. So you call out to God. Rero hamagara Imana. Cry out to him. Mwambaze umuhamagare. Like a man who is in a sinking boat. Kurya kwa babandi bayitakambira bari mu bwato bugomba kubasomesha nturi. The boat is about to sink. Ubwato bwagira buzame mu kiyaga. And your only hope is God. Kandi basanga ivyizigiro vyabo no guhamagara Imana. Call out to him and say, Jesus! Muhamagara uti Yesu. Save me. Yesu nunkize. Help me. Mfasha. Help my family. Mwami mfasha n'umuryango wanje. The Bible uses the word repent. Bibiliya ikoresha ijambo kwihana. And the word repent simply means to change. Kandi ijambo kwihana mu buryo bworoshe rivuga guhinduka. To change your mind. Ugahindura ivyiyumviro. Change your direction. Ugahindura inzira wari kuragendamwo. Change your lifestyle. Ugahindura uburyo wari ubayeho. It is to turn from the darkness of sin. Niryo rero rya jambo ryo guhindukira ukava mu mwijima w'ivyaha. And turn to the marvelous light. Hanyuma ugahindukirira mu muco w'ubugingo. Bujumbura. Yewe Bujumbura. Today is your day. Uyu munsi n'umunsi wawe. The light of Jesus is unstoppable. Kandi umuco wa Yesu nta muntu yowuhagarika. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo the light shines in the darkness. Umuco umurika mu mwiza. And the darkness can never extinguish it. Kandi umwijima ntushobora kubuza umuco kwaka. When I was a college boy, igihe nari nkiri umusore wo mu ishuri ryisumbuye, almost 20 years of age, nari mfite nk'imyaka 20. I was weighed down in the darkness of sin. Nari nkiri hariya mu mwijima w'ivyaha. When I was a sinner, muri ico gihe rero nkiri umunyavyaha, I was good at it. Narabikora neza cyane. Drinking alcohol, kunywa ibiboreza narabinywa. Putting drugs in my system, kwishiramwo ibiyayuramutwe nkavyitera bikaba mu mubiri wanje. Chasing after women. Kwama ndiko niruka inyuma y'abakobwa n'abagore kubw'ubusambanyi. You know Bujumbura. Yewe Bujumbura mbega urabizi. It may not look like it today. Uyu munsi urashaka kubona atari ko biri. Because I'm an old man. Kuko nza narashaje. But when I was a college age boy, ariko nkiri umusore wo muri kaminuza, I did not have to chase women. Sinabanza kwigora gose niruka inyuma y'abagore. Women chased me. Ahubwo abagore nibo banyiruka inyuma bandondera. But when I was living in that darkness, mu gihe rero nari nkiri muri uwo mwijima, I was doing everything that this world told me to do. Nihaye gukora ikintu cyose iyi si ishobora kunyemerera gukora. Staying out all night. Nkaguma hanze ngasohoka ijoro ryose nkaba ndi hanze. But the longer that I continued in that lifestyle, ubwo ivyo bintu yenda heza ndabibandanyamwo muri ubwo buzima bw'ikinyavyaha, the more empty I felt inside. Kandi uko nabishishikara niko numva mu mutima hari kinogo. I felt empty. Numva muri jewe hari kinogo. Miserable. Nkumva ndumugorwa kusumvya abandi. Frustrated. Nkumva nta kinezera. I had no direction for my life. Nkabona ubuzima bwanje atanzira buriko burafata. And in the darkness of my sin and despair, kandi muri uwo mwijima w'ivyaha no kwihebura,
I had this thought in my mind. nama ndiko ndibaza I wonder if Jesus could make a difference in my life. naribaza nti ubwo vy'ukuri Yesu hari ikintu yohindura muri ubu buzima bwanje. And you know what I did? Mbega murazi ngene nabigenjeje? I turned. Naciye mpindukira. I turned from darkness. Narahindukiye ndava muri uwo mwijima. And I turned to the marvelous light. Ndaheza mpindukirira uwo muco w'imbabazi. And I prayed the prayer of salvation. Hanyuma ndasenga isengesho ryo kwihana no kwakira agakiza. And I'm telling you today, none uyu munsi ndiko ndababwira, a burden was lifted from my shoulders. umve umuzigo waciye ukoro kuva ku bitugu vyanje. I turned to Jesus. Nahindukiriye Yesu. And I said, Jesus. Ndamubwira nti Yesu. And this is what the Bible says. Kandi ni naco Bibiliya ivuga. If we walk in the light, ngo nitwagendera mu muco, as he is in the light, nkuko wenyene ari umuco, the blood of Jesus Christ, his son, ngo amaraso ya Yesu umwagazi w'intama w'Imana, cleanses us from all sin. atuhagira ivyaha vyacu vyose. Can you say amen? Murasakuva muti amen. In the Old Testament, mw'isezerano rya kera, they used blood as a covering for sin. barakoresha amaraso y'ibimazi kugira ngo atwikira ivyaha vyabo. But in the New Testament, ariko mw'isezerano rishasha, the blood of Jesus Christ, amaraso ya Yesu Kristo, the spotless Lamb of God, uwo mwagazi w'intama w'Imana utagira agasembwa, it does not cover our sin. ntaza ngo atwikire ivyaha vyacu. It cleanses us from sin. aratuhagira akadukura ku ivyaha vyacu. Can you say amen? Murashobora kuvuga muti amen. The Bible says, Bibiliya ivuga ngo if we confess our sins, ngo nitwatura ivyaha vyacu, he is faithful niwe wo kwizigirwa, to forgive our sins araduharira ivyaha and vyacu, cleanse us kandi akatweza, from all unrighteousness. akadukura mu bigabitanyo vyacu vyose. Today, uyu munsi Jesus is here. Yesu ari hano. He's here to take your mistakes. Ari ngaha ngo afate ivyo wagiye ukora vyose nk'ivyaha n'amakosa. He's here to remove your burdens. Ari ngaha ngo aguture imitwaro yawe. You only get one life. Ikintu kimwe gusa, ubugingo ufise ni bumwe gusa. But Jesus tells us ariko Yesu atubwira ngo we can be born again. turashobora kuvuka ubwa kabiri. Jesus said, Yesu yavuze ngo unless one is born again, umuntu natavuka ubwa kabiri, he cannot see the kingdom of ngo God. ntazigera abona ubwami bw'Imana. And if you come to Jesus, kandi niwaza kuri Yesu, he'll give you a new heart. araguha umutima mushasha, He'll give you a new voice. araza kuguha iyindi mvugo nshasha, He'll give you a new life, araza kuguha ubugingo a bushasha, new tongue, uhindukiye, a new way to walk, ubundi buryo bwo kugenda, a new way to talk. ubundi buryo bwo kuvuga. He will bless you. araza kuguhezagira. Jesus said, Yesu yavuze ngo behold, ngo eheraba, I make all things new. eheraba vyose ndabihindura bishasha. No one who comes into this world has to ask to be born. nta muntu n'umwe wo muri iyi si yabanje gusaba ngo avuke bamuvyare. But Jesus offers every one of us the opportunity ariko Yesu yaraduhaye twese akaryo keza to be born again. ko kuvuka ubwa kabiri. Turn to Jesus today. hindukirira Yesu uyu munsi. Turn from hell to heaven. va muri gehinomu ufata inzira ikujana mw'ijuru. And turn from doubt to faith. va muri uko gukekeranya uje mu kwizera. You see, doubt is also darkness. murazi ugukekeranya nako nyene kutujana mu mwijima. Darkness and confusion.
umwijima nuko kuzazanirwa ukabura icyo ufata, about the Bible, ukananirwa gutahura icyo Bibiliya ivuga, about Jesus, ukananirwa kumenya no kwizera Yesu, about salvation. ukananirwa gutahura iby'agakiza. Bujumbura, Yewe Bujumbura, I did not evolve from an ape. I did not evolve from an ape. nta kintu sinigeze nja mu bintu byo gufata ibyaha byo gufata ku nguvu. I was born in the image of God. Jewe nkivuka nari naremwe mu ishusho y'Imana. He made us in his image, yandemye mu ishusho yiwe, male and female. kandi muri uko kuturema yaremye abagabo arema n'abagore. You are created in the image of God. kandi baba abagabo baba abagore twaremwe twese mu ishusho y'Imana. Turn from doubt and confusion Va muri uko kukekeranya no kuzazanirwa, and turn to Jesus in faith. hanyuma uhindukire uje muri Yesu mu kwizera. How many of you want to know how? Ni bande bifuza kumenya ingene bohindukira bakaja mu kwizera? If you want to know how, say amen. Nimba mubigomba muvuge muti amen. 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 The Bible says Bibiliya ivuga ngo faith comes by hearing, ukwizera kuzanwa no kumva, and hearing by the word of God. ukumva ijambo ry'Imana. Can you say amen? Murashobora kuvuga muti amen. Use the lips that once spoke darkness Ni ugomba kuva muri uwo mwijima, and begin to speak life. hanyuma ugatangura kuvuga ururimi cyangwa imvugo y'ubugingo. The lips that once spoke death Umwansi ashaka tuvuge urupfu, begin to speak life. ariko ndababwira ngo tangura muvuge ubugingo. The Bible says Bibiliya ivuga ngo life and death are in the power of the tongue. urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, ibyo tuvuga. The Bible says with the heart one believes unto righteousness, Bibiliya ivuga ngo imitima niyo twizeresha ikatujana mu kugororoka, and with the mouth confession is made unto salvation. hanyuma akanwa niko twaturisha kakadushikana mu gakiza. So just say, Jesus, Wewe icyo usabwa uvuga uti Yesu, I believe your word, ndizeye ijambo ryawe, and start turning from darkness hanyuma utangure uhindukire uve mu mwijima, and turn to the light. hanyuma ugende mu mucyo. You can turn from the power of Satan Urashobora guhindukira ukava munsi y'ububasha bwa Satani, to the power of God. hanyuma ukaja munsi y'ububasha bw'Imana. How do you do that? Mbega ivyo vyo bikora gute? Speak the name of Jesus. Vuga watura izina rya Yesu, At the name of Jesus, kuko izina rya Yesu, every knee shall bow mu izina rya Yesu amavi yose azobwirizwa and gupfukama, every tongue confess n'indimi zose zizobwirizwa kwatura that he is Lord. ko Yesu ari umwami. At the name of Jesus, Izina rya Yesu, demons tremble. imbere y'izina rya Yesu abadayimoni bahinda agashitsi. At the name of Jesus, Imbere y'izina rya Yesu, curses are broken. imivumo iravaho. There is power in the name of Jesus. Hariho ububasha mu izina rya Yesu. Jesus said, Yesu yavuze ngo, if you ask anything in my name, icyo muzosaba data cyose mu izina ryanje, I will do it. nzogikora. Can you believe that, Bujumbura? Yewe Bujumbura, ivyo uravyizera? If you ask anything in his name, Icyo wosaba cyose mu izina rya Yesu, he will do it. ngo azogikora. Turn tonight Uyu munsi uhindukire, from the kingdom of darkness, uve muri ubwo bwami bw'umwijima, Satan's kingdom, uve muri ubwo bwami bwa Satani. operates through fear Murazi ubwami bwa Satani burangwa n'ubwoba and lies. n'ibinyoma.
and bondage. be nukuboha abantu akabagira baja. But the kingdom of God Ariko ubwami bw'Imana is righteousness, nukugororoka, peace, amahoro, and joy n'umunezero in the Holy Ghost. kubw'ampemu yera. If you believe that, Bujumbura, Ewe Bujumbura, nimba ivyo put your uvyizera, hands together and let heaven hear you. duha Imana icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. You see, some people, Murabona abantu bamwe they've turned to Jesus, barahindukiye baja kuri Yesu, but they're so full of fear ariko bakomeje kwama bafise ubwoba, that they will not stand for him publicly. bama batinya kumwemanga imbere y'abantu. They're afraid of the opinion of man. Baratinya icyo abantu bo bavugako, And they're paralyzed. hanyuma bagaca bacika intege. But Jesus said, Ariko Yesu yavuze ngo, if you will confess me before man, niwanyatura ukanyemanga imbere I'll y'abantu, confess you before my Father in nanjye heaven. nzokwemanga imbere ya data n'abamarayika. If you believe that, Bujumbura, Ewe say Bujumbura, amen. nimba uvyizera uti amen. The Apostle Paul said, Intumwa Paulo yavuze ngo, I am not ashamed of the gospel, ngo sinterwa isoni n'ubutumwa bwiza, for it is the power of God kuko ari ubushobozi bw'Imana unto salvation buzanira uwizera wese agakiza. to everyone who believes. Uwizera wese. That's why you must turn from doubt and turn to faith. Nico gituma ndababwira ngo ubwirizwa guhindukira ukava mu gukekeranya ukaja mu kwizera. Do you know why I'm not ashamed of the gospel? Mbega muzi impamvu ntaterwa isoni n'ubutumwa bwiza? Because the gospel has power. Kuko nabonye ko mu butumwa bwiza harimo ubushobozi. I've seen it Narabibonye. everywhere I go. Ahantu hose ndoye. Nothing is out of the reach of God. Nta kintu na kimwe nasanze Imana idashobora. It has become very common wherever we go Ivyo vyahavuye bibi bintu bisanzwe cyane kuko twabibonye aho turoye hose. It's become very common for witch doctors and wizards to come to our crusade. Twarabibonye abapfumu n'abarozi bagerageza kuza kugira amangetengete yabo mu bikorane vyacu. They come to cast spells or whatever they do. Baraza bazi ngo baje kuvuma kuboha bijya nyene bavuga ngo barashoboye. And they meet the power of God. Hanyuma baca bahurira n'ubushobozi bw'Imana. And they're saved, Hanyuma baranakizwa, delivered, barabohoka, set free, bacika bidegemvye. turn from darkness to light. Ewe hindukira uve mu mwijima. Can you say amen, Bujumbura? Ewe Bujumbura muti amen. 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 You see, the word salvation Iri jambo ngo agakiza in the Greek language that the New Testament was written in, mu rurimi rw'ikigiriki ugwisezerano rishasha ryanditswemwo, it means more than just eternal life. agakiza gasobanura ibirengeye ubugingo budashira. The word salvation means healing, Mwijambo agakiza harimo no gukira indwara, deliverance, hariho kubohoka, freedom, hariho umwidegemvyo, prosperity. hariho gutera imbere. All those things are provided in the cross of Jesus Christ. Kandi ivyo vyose twabironkeye ku musaraba aho Yesu yabambwe. He took our sickness upon himself Indwara zacu yazitwaye kuri urya musaraba. when he went to the cross of Calvary. Igihe yabambwa kuri uwo musaraba w'Ikarivari, He carried our sin upon his back. yagiye yikoreye ibyaha vyacu. He carried our sickness upon his body. Indwara zacu yazibambanywe nawe. He carried our poverty to the cross. Ubukene n'amarushwa yacu yabibambiye ku musaraba. The Bible says Bibiri ivuga ngo that Jesus became poor so that you might become rich. ngo yemeye kuba umukene kugira ngo wewe utungishwe. If you believe that, say amen. Nimba muvyizera muti amen.
Oh, let heaven hear you, Bujumbura. mubivuge n'ijuru ribumve yemwe banyabujumbura. Amen. 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 The Bible says Bibiri ivuga ngo all the promises of God amasezerano yose y'Imana in Christ muri Kristo are yes and amen. egome na amen. This book is full of promises. Iki gitabo cy'Imana cyuzuyemo amasezerano. And the Bible says all the promises of God in Christ Kandi Bibiri ikakivuga ngo amasezerano yose y'Imana muri Kristo Yesu are yes and amen. ni egome na amen. Wow. Mana ishimwe. Bujumbura, Yemwe banyabujumbura. the gospel message Ubutumwa bwiza is very simple. buriyoroheje. God is holy Imana ni yera and humankind is sinful. hanyuma abana b'abantu bakaba abanyabyaha. Holiness is a part of his character. Ukwera ni muri kamere y'Imana. God cannot change who he is. Imana ntihinduka ukwiri. The Bible says that God does not change. Bibiliya iremeza ko Uhoraho adahinduka. So God cannot change who he is. Rero Imana ntihindagurika uko yari niko iguma. Now, mankind, you and I, Ariko abana b'abantu wewe na jewe we are born into a sin nature. twavutse tuvukana kamere k'ikinyabyaha. That's why no one has to teach you to sin. Nico gituma ata muntu numwe yigisha uwundi gukora ibyaha. The Bible says that we were shaped in iniquity. Bibiri ivuga ngo mu bigabitanyo niho ba mama badusamiye inda. And so we have a problem. Nico gituma dufise ingorane. God cannot change his holiness, Imana iguma ari yera ntihinduka. and we are powerless to change our sinful condition. Hanyuma natwe tugasanga nta nkomezi dufise zo kwihindura ngo tuve mu byaha. So God took the initiative Rero Imana ikifata umugambi to remedy our condition. kugira ngo itorere umuti ayo marushwa y'ikinyabyaha. He sent his only son, Jesus Christ, Ikitanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, and he gave his life on the cross of Calvary. atanga ubugingo bwiwe ku musaraba w'i Karuvari. He is the spotless Lamb of God, Niwe mwagazi w'intama w'Imana. the perfect sacrifice Ikimazi cyari cyaravugishijwe for all the sins of humanity. gikura ibyaha by'abari mu isi bose. That's what God did for you. Icyo nicyo gikorwa Imana yakoze ku bwawe. And all that we can do Kandi twebwe rero icyo dusabwa gukora in response to what God has already done for us kugira ngo twifatanye n'icyo Imana iza yaradukoreye is to recognize our sinfulness, ni ukubanza ukemera ko uri umunyabyaha, repent of that sin, hanyuma ukihana ibyaha byawe, and receive the free gift of salvation offered through Jesus Christ. hanyuma ukakira iyo ngabire yatanzwe ku buntu aribwo bugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. When Jesus rose from the grave, Igihe Yesu yazuka ava mu mva, he purchased victory for you. ijya ntsinzi yayakiriye ku bwawe. Victory over sin and death. Intsinzi ku rupfu no ku cyaha. Can you say amen? Murashobora kuba muti amen. Jesus purchased the opportunity Yesu yarakugururiye amahirwe for every one of you to turn from darkness and turn to light. kugira ngo umwe wese muri twebwe ahabwe akaryo ko kuva mu mwijima aje mu muco. He purchased that opportunity for you. Yaraguhaye ayo mahirwe. But you must choose Jesus. Ariko ubwirizwa kumwizera. The Bible says, Bibiri ivuga ngo I call heaven and earth as witnesses today ngo mfashe icyabona ku ijuru no ku isi that I have set before you life and death,
yuko imbere yanyu nahashize urupfu n'ubugingo, blessing and cursing. imigisha n'imivumo. Oh, that you would choose life, Kuri abo bose bazohitamwo ubugingo, that you and your descendants may live. mwebwe n'abazobakomoka ko mwese muhisemwo ubugingo muzobaho. Bujumbura, Yemwe Bujumbura, have you noticed how quiet it is? have you know? Have you noticed how quiet it is? Murazi igituma Imana yabigenjeje gutyo. The Spirit of God is moving over these grounds. Reka nsubiremo, murazi igituma abantu baciye baceceka. Nukubera impwemu y'Imana iri ngahirikira. God has transformed this to holy ground. Aha hantu iki kibanza Imana yamaze kugihindura hera. I want to ask you, Ngira ndabasabe, wherever you are, if you would simply stand to your feet. aho uri hose nimba ubishoboye uhaguruke, uhagarare ku maguru yawe. I ask you to stand to your feet and bow your heads and close your eyes. Ndagusaba ko uhagarara wugara amaso yawe, This is a holy moment. kuko tugeze mu mwanya wejejwe. And I do not want you to be distracted by anything or anyone around you. Sinifuza ko hari ikintu na kimwe cyo gusamaza yaba umuntu cyangwa ikindi kintu kiri hafi yawe. With every head bowed and every eye closed. With every head bowed. Mwunamika imitwe yanyu kandi muhumirize amaso yanyu. I want to ask you the most important question anyone will ever ask you. Ngira ndakubaza ikibazo gihambaye cyane nibaza ko ata muntu n'umwe yari bwakikubaze. Are you ready? Uriteguye? If you died tonight, Mbega urupfu rwo gushikira uyu muhingamo iri joro, do you know for sure ubwo urazi neza udakekeranya that you would spend eternity with Jesus in heaven? yuko woca uja kubana na Yesu ibihe bidashira mu ijuru? I did not ask you if you come from a Christian home. Sinigeze ndakubaza nimba wowe uvuka mu muryango w'abakristo. I did not ask you if you attend church. Sinakubajije nimba uri umunyeshengero runaka. No church can save you Kuko nta shengero rishobora kugukiza. because no church died for you. Kuko nta shengero ryapfuye ngo rigucungure. I did not ask you what it says on your national ID card. Sinigeze ndakubaza ngo mbega ku karata karangamuntu yawe bavuga iki? Bujumbura, Ewe Bujumbura, I'm only interested ikintu cyonyene kikimaze in your one honest answer wewe mu nyishu yawe ivuye mu mutima w'ukuri to this one honest question. kuri iki kibazo gitacishije hirya no hino. If you died tonight, Mbega urupfu rwo gushika ko uyu mugoroba, do you know for sure ubwo urazi neza udakekeranya that you would spend eternity with Jesus in yuko heaven? uzocubana na Yesu ibihe bidashira mu bwami bw'ijuru? If you have any doubt in your heart, Mu gihe woba ufise inkeka mu mutima wawe, if your answer to my question nimba inyishu yawe kuri iki kibazo is canje anything other than a resounding yes, nimba wumva atari egome, I want you to lift your hand in the air right now. cuduza ukuboko kwawe imbere y'Imana, Lift it high so I can see it. uduze amaboko ku buryo ndabibona, Because I want to pray for you kuko ngomba kugusengera wherever you are. aho woba uri hose. If you have any doubt Mu gihe woba ukekeranya about where you will spend eternity, utazi neza aho woja kubaho put your ibihe hand in the air bidashira, so I can see it. duza ukuboko kwawe ndakubone, And I'm going to pray for you. kuko ngira ndagusengere. Amen. Amen. Now, Bujumbura, Yewe Bujumbura, remember what Jesus said.
wibuke icyo Yesu yavuze. If you will confess me before man, ngo niwanyatura ukanyemanga imbere I will y'abantu, confess you before my Father in heaven. nanje nzokwemanga imbere ya data mu ijuru. So on the count of 3, rero ninaharura gatatu, everyone who has your hand in the air, mwese abatumbereje amaboko yanyu mu ijuru, I want you to step out from where you are ndagomba muce mutera iyindi ntambuko, and meet me right here at this place of prayer. hanyuma muze munyegera aha munsi y'aha ndiko ndavuga, And I'm going to pray for you. nce ndabasengera. Are you ready? Muriteguye? 1, rimwe, 2, kabiri, 3. gatatu. Come now. Nimuze rero, Come quickly. nimuze abagomba Wherever gusengerwa you are. aho muri hose. Tonight is your night. uyu mugoroba n'umugoroba wawe. Do not leave this place iki kibanza ntukivemwo the same as you came. uko waje. Jesus will meet you here. ya Yesu ashaka muhurire ngaha. Many are coming. benshi turabona ko bariko baraza. No matter where you are, nimuze aho hose muri. you may be way away. birasoboka ko ari kure hariya kure. Don't miss your opportunity. aka karyo keza kawe You come now. ntukahombe. I came here for you. naje ngaha ku bwawe. Jesus came from heaven to earth for you. Yesu yavuye mu ijuru aza mu isi ku bwawe. Come now and receive what God has for you. nimuze mwakire icyo Yesu yabategekanirije uno munsi. We will make room for you. nimuze Yesu arabafitiye iganuke. And we will not leave kandi ntituva hano until you have been prayed for tonight. kugeza uronse icyo wabwirizwa kuronka uyu munsi. Amen. amen. Many people are coming. turabona benshi bariko baraza. You may not have raised your hand, birasohoka urashobora kuba utamanitse ku but you kuboko. felt God pulling on your heart. nimba wumva ikintu Imana iriko irasuka mu mutima wawe. You come now. nuze. I'm reminded of I was preaching a crusade ndibuka ahantu hamwe nari mu gikorane ndiko ndigisha. in a small village in Tanzania called Mwandiga. hari mu gasagara gatoya ko muri Tanzania. And there was a girl out in the field. hariho umwigeme hirya y'igikorane mu murima aho yarari. She was sick and she was covered with a blanket. yari agwaye bamufutse n'uburengete. And one of our team members went out to see what was happening. hanyuma umwe mu bo dukorana ibikorwa agenda kuraba ibiriko biraba. And she found this sick girl with a high fever. hanyuma asanga uwo mwigeme afise umururumbo. And she asked the girl if she could come to this altar. hanyuma aramubaza ati mbega wa mwigeme wo kwegera ngaha. And she came to this place of prayer. acaraza ngaha namwe muje. And she prayed the very prayer acasenga isengesho that I'm going to lead you in tonight. iryo namwe ngira ndabasabe musubire muno munsi. And when that prayer was finished and she said amen, hanyuma duhejeje gusenga bamaze kuvuga ngo amen, her sins were forgiven hanyuma ibyaha vyiwe ivyari vyahariwe, and her body was healed kandi no mu mubiri yari yakize. in an instant. muri ako kanya nyene God, the fever broke and she was healed. Imana yamukijije uwo mururumbo mu kanya isase. And that same Jesus is here today. uwo Yesu yakoze ivyo uyu munsi ari ngaha. And if you call upon his name, niwamuhamagara ukambaza izina ryiwe, he'll meet you here. ukuti mwami Yesu henaje. And your life will never be the same. kandi ubugingo bwawe ntibuzosubira kuba uko bwari. Hallelujah. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu husafisha kabisa.
I'm going to pray a prayer. ngira nsenge isengesho, And I want you to repeat this prayer out loud after me. ndabasaba ko mutekana musubiremo iri sengesho n'ijwi ryumvikana. Now, umviriza rero, when you pray this prayer, mu gihe muza gusenga iri sengesho, God is going to meet you. Imana iriteguye kugusanga ngaha. Amen. Amen. So lift your hands before the Lord Rero dusubire tuduze amaboko yacu imbere y'Imana, and repeat this prayer out loud after me. muce musubira mw'iri sengesho n'ijwi ryumvikana. Heavenly Father, Data wo mw'ijuru, I admit that I have sinned. ndemera ko nacumuye. I believe Jesus died for my sins. Kandi ndizera ko Yesu yapfuye azira ibyaha byanje. And he rose from the grave Kandi yazutse ava mu bapfuye to give me victory kugira ngo ampe intsinzi, over sin and ampe death. kunesha icyaha. I confess my sinfulness to you. Ndatuye imbere yawe ibyaha byanje. I repent and turn away from my sin. Ndihanye ndahindukiye mve mu byaha. Please forgive me of my sin. Ndakwinginze umparire ibyaha byanje. Come into my life Ibyaha byo mu bugingo bwanje. and make me a new person. Hanyuma ungire umuntu mushasha. In the name of Jesus, I pray. Mu izina rya Yesu niho nsenze. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now, Ubu rero, Bujumbura, yemwe Bujumbura, the Bible says, Bibiliya ivuga ngo all of heaven rejoices ijuru ryose riranezerwa over one lost sinner coming home. Haleluya. Igihe umwana umwe yari yarazimiye agarutse mu rugo. Amen. Amen. That means that right now, Nukuvuga ngo muri aka kanya there's a party going on in heaven hari umunsi mukuru uri kuraba mu ijuru in honor of every one of you. kubera umwe wese muri mwebwe. So Bujumbura, Yemwe banyabujumbura, I'm told that you are a conservative people. ndanezerewe cyane kubona mwari muri aba bantu bari ngaha. But if heaven is rejoicing, Nimba rero ijuru ribanezererewe, I think it's appropriate nibaza yuko bitoba vyiza that we rejoice together with heaven. vyotubera vyiza twifatanije n'umunezero w'ijuru. So on the count of 3, Rero ninaharura gatatu, I want everyone to lift your voices ndagomba mwese muce muduza and ijwi, clap your hands mukoma amashi, and make a shout muduza ijwi that will be heard from heaven. ryumvikane mw'ijuru. Can we do that, Bujumbura? Tubikore twereke Imana ko tunezerewe. Are you ready? Muriteguye? 1, Rimwe, 2, kabiri, 3. gatatu. Hallelujah! Woo! 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 Amen, amen, amen. Hallelujah! Amen, amen, amen. Hallelujah. Woo! Bujumbura, can you say woo? Abanyabujumbura muti woo! 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 Yeah! Hallelujah. We're going to have a good time this week. Oh, iyi ndwi tuzogira ibihe vyiza cyane. And every one of you who prayed that prayer with me, Kandi mwese abasenze rirya sengesho twafatanije, your best days are in front of you. iminsi myiza irabarindiriye. Hallelujah. I have more good news. Ndafise iyindi nkuru nziza yo kubabwira.
The Bible says, Bibiri ivuga ngo whoever calls upon the name of the Lord umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho will be saved. azokizwa. Now I can tell that you're very smart people here in Reka rero Ubujumbura. ndababwire ko ndabasanze muri abantu beza cyane hano muri iki gisagara. I have 3 questions for you Ndabafitiye ibibazo bitatu. based upon the scripture that I just quoted. Mpereye ku majambo y'Imana twasomye. Whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Ijambo rivuga ngo umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Are you ready? Muriteguye? Number 1. Icyambere. Did you call upon the name of the Lord? Mwoba byarashitse mukambaza izina ry'Uhoraho? Yes. Question number 2. Ikibazo kigira kabiri. Does God lie? Mbega Imana yobibesha? Question number 3. Ikibazo cya gatatu. Are you saved? Warakijijwe? Yeah. You called upon the name of the Lord. Mwarahamagaye izina ry'Uhoraho God does not lie. kandi Imana ikabitabesha. So as a minister of the gospel of Jesus Christ, Rero nk'umukozi w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo and with the authority of God's holy word, kandi mu bushobozi twahawe I mu tell you zina, today that you are saved. nagira ndakumenyeshe ko warakijijwe. You're born again. Wavutse ubwa kabiri. Your sins are forgiven. Ibyaha byanyu byose byahariwe. And you're on your way to heaven. Amen. Because you have Jesus in your heart. Akira Yesu mu mutima wawe. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bujumbura, we have more good news for you. Yewe Bujumbura ndagufitiye indi nkuru nziza. We brought with us Hari ikintu twazanye. booklets. Hariho utuntu tw'udutabo. Have these, just hold them up in the air so they can see them. Abadufise mutumanike. Mumanike abantu babona utwo dutabo. I know there are many of you. Wait. I know there are many of you. Ndazi yuko benshi muri mwebwe. But if you will be patient with us, Ariko mwokwihangana mukatwihanganira umwanya muto. these people want to write down your information. Aba bantu bagira babaho utwo dutabo ariko babanze banafate abo muri bo kugira baze bashike. Because we care about you. Kuko turabitayeho. We want to be able to pray for you. Turashaka yuko n'inyuma y'igikorane tuzoshishikara kubasengera. And because you, amen, and because you matter to us, Kandi kubera muri ab'igiciro kuri twebwe. we have pastors who want to follow up with you and make sure that you're doing well. Turafise abazezwa shengero bazoshishikara gusuzuma ko mwakomeje kubaho neza muri Kristo Yesu. And then we want to put one of these booklets in every one of your hands. Rero turagomba kagatabo umwe wese muri mwebwe akaronke. Now, Ubu rero read this booklet tonight. akagatabo nibakaguha uze kugasoma bitarenze uno munsi. Raise your hand and wave at me if you'll read this booklet tonight. Nimba mwiteguye kugasoma duza amaboko turabe. Amen. Hallelujah. This booklet will help you. Akagatabo kazobafasha. It will encourage you. Kazobatera intege. And it's going to tell you exactly what took place in your life when you prayed that prayer with me. Kazobabwira ikintu cyashitse mwashize mu mitima yanyu igihe mwasenga ryasengesho. Amen. And I promise you, we have enough for everyone. Rero nimutinye umwe wese dufise udutabo dukwiye nimutanguranwe udutabo ni twinshi ntawubura. So if you wait patiently, we'll make sure that you get one. Ico musabwa gusa mutekereze mwitonde mwihangane umwe wese arahabwa kiyiwe. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Amen. Damu ya